azongana gute ya mafaranga. Bure tuko turakora igikogwa ko turanka bijya bintu byo twasanga mu mabije y'imyaka iheze hariho ligne yaguma igaruka chaque année les mêmes montants abakora muri commission finance barabizi na effort nimwe yakogwa kugira tuze kuraba yuko amahera twashyize ku malinye budgetaire kubijyana n'imishahara ahuye n'ibyo dusanzwe dufise mu bakozi biwacu. Kenshi baje icyo kibazo baca batubwira ngo harabaye ama mobilité mugabo gacu usanga rero iyo tuzanye ya raporo ngaha ugasanga hariho ligne yagize 200% ya consommation muri salaire iyindi nayo ikiri kuri 0%. Ubu rero tuko turakora un travail conjoint avec tous les chargés des ressources humaines kugira dushoboye gushira abantu bose mu bibanza byabo. Ikibazo cyo twibaza ese ko amadepense yagiye araduga, ese ibintu byarahindutse, amabarabara yarakozwe nkuko byategerezwa, amashuri yarabonetse nkuko byategerezwa, kuko aya mafaranga yavuye kuri 2022 milliards en 2022-23 ajya kuri 2916 milliards 24-25. Je m'excuse n'amarosete ayo, amarosete yavuye kuri 2022 milliards ajya kuri 2916. Ubu kuri exercice turimo izo duko turakorera ko nuko tutegerezwa gushikana 3688 milliards kuri no exercice. Les recettes zagiye ziratuga, ivyo biharuro mu cyo tubikompara rero mu nyuma n'amadepense nitwashika ku madepense. Amarosete rero twifuza ko aduga gute ku myaka 3 iri imbere. Nuko muri budget ya 2026-2027 twifuza kuva kuri 3688 milliards tuje kuri 4594 milliards kuri budget 26-27, hanyuma je kuri 6641 milliards en 2028-2029, soit une croissance moyenne à 21%. Twifuza yuko les recettes tuziduza en moyenne chaque année de 21,7%. Iyo rero ni objectif ku marosete. Les dépenses publiques ku myaka 3 nayo nyine twifuza yuko 2026-2027 les dépenses zizoba zingana na 6478 milliards. Chamura abadufashe ya 4594 y'amarosete twiteze kwinjiza, hanyuma tuce tugira ama dépenses ya 6478 milliards muri 2026. Mu cyamumva difference dutegerezwa gufinansa par Ramadan cyangwa ibindi byose ainsi de suite, cyangwa dufata amadeni. Hanyuma muri 2028-29 twifuza yuko tuzoba dushitse kuri 8510 milliards, soit une hausse de 16,8% en termes y'ama dépenses iwacu. Ayo ma dépenses rero turafise ko tuca tuyagabura, nuko dusanga ko les dépenses courantes kenshi ziba zirimo imishahara ibiki tukaca dufatanya n'ibintu bijyanye n'amabiens et services. Ayo ma dépenses ya 6478 twavuze, les dépenses courantes zizoba ari 3043 milliards, c'est moins de 50%. Nariko ndavuga yuko le budget yo tuko turayifinance, est-ce que mesha agenda muri fonctionnement cyangwa agenda muri investissement? Muga turabonye yuko si ama dépenses yacu azoba ari 6478, turabona yuko 3043 milliards azogenda muri les dépenses courantes, imishahara n'amabiens et services, c'est moins de 50%. Hanyuma tukibaza ko zizoduga uno mwaka, si on compare n'umwaka uheze, zizova kuri 3043 zije kuri 3800, c'est que ça va représenter une augmentation de 12,9%. Les dépenses courantes zizoduga de 12,9%. Tandis que les dépenses en capital ngasha kuvuga ama dépenses d'investissement ya ma secteur productif teka turavuga tuzova kuri 3168 milliards tuje kuri 4381 milliards, soit une augmentation de 19,4%. Ils traduisent une intensification des investissements publics, qu'il faut que tu investisses beaucoup plus. Il y a une consolidation des dépenses courantes. Les dépenses courantes, tu les as.
Alors tugiye kuraba rero tuko turadecomposa le solde budgétaire hors don tukuyemo amadon yose tuzoca tuguma tufise un déficit mugabo izoba ifise des améliorations légères. Déficit irahari mugabo turagerageza kuyigabanya nka bimwe navuga yuko twavuye mu 400 milliards ya déficit tukajya kuri 325 milliards. Kuko nta muntu yikwiza misi yose hariho iba bikeneye ko umuntu yikora kubanza. Yo solde budgétaire rero iri projeté yuko izoba ya moins 7,7% par rapport au PIB en 2026. Muga tukabana tuyigabanya en 2028-29 ikaba ya moins 5,3%. Izo ni objectif tuba twihaye. La dette publique nayo rero kuko ivyo twavuze yuko twabuza amafaranga tukeza kuja kwiyandita. La dette publique totale le 30 z'ukwa gatandatu 2027 les projections zerekana ko tuzoba tugeze ku ideni rya 8740 milliards. Kuko l'investissement izosaba yuko dusaba amadeni. Kujya ideni si bibi, ikibi no kudasubiza. Kujya ideni si bibi mugabo ikibi no kudasubiza. Mugabo ideni wafashe rije mu bintu bizana umusaruro. Hanyuma muri le 30 juin 2029 amadeni yacu azobageze kuri 9247 milliards. Kuko twavuze ko turi muri investissement. Il faut que twinvestissement massivement. Ivyo twashizemo amafaranga n'ivyo bizodupermeta gusubiza amafaranga tuba twagiye gufata nk'amadeni. Hanyuma muri ayo twavuze les 8740 milliards en 2027 nuko 2883 tuzoyafata nk'amadeni extérieur, la dette extérieure. Hanyuma au niveau intérieur izoba ari 6118 milliards. Hama muri 2029 naho nyene la dette intérieure izoba ari à 6363 pour la dette intérieure. Aho ni chapitre ya kabiri nako ndagerageza kuruzima yerekana les finances publiques. Navuze les recettes, les dépenses, tandavuga n'ibijyanye na la dette publique. Troisième chapitre ikitubwira rero nibihe nyamukuru tuzoshimikira ko tubona ko tuzoduza investissement tugafata amadeni. Quelles sont les priorités stratégiques du gouvernement? Bikacha bijana na cadre de dépenses. Ko izo priorités stratégiques tucha tugira le cadre de dépenses à moyen terme. Ko tucha tuvuga ni okay ka tucha tugira ngene tuzoza turadepensa ayo mafaranga à moyen terme. Tukacha tubyerekana muri 2026 gushika muri 2029. Aho tuguma twerekana ibikorwa dutanga ingene bigenda birabandanya bite na compte ya ma priorité stratégique et sectorielle. Bikacha vyerekana rero ngene amafaranga tuzogenda tuyashira mu bisata bitandukanye. Rero tukahita tubikora muri cadrage macroéconomique yiwacu. Mu tanga ayo mafaranga mu bisata bitandukanye rero tugerageza kuhuza ibintu nyamukuru bibiri, les préoccupations majeures za gouvernement zibiri. Nuko ivyo dukora vyose dutegerezwa ku maintainer le cadre macroéconomique iri stable. Mu majambo yoroshe nuko tushobora kumetriza l'inflation. Il faut pas que l'inflation igume iduga. Il faut que tuyistabiliza. Bishoboka tuyimanure. Il faut que tugabanya le déficit tukayimetriza. Il faut que le différentiel du taux de change tuyimetriza tukayigabanya ikaba stable. Il faut que tubona ko les avances dusaba. Il faut que la dette publique il faut que tuyimetriza. Pour dire on n'investit pas pour investir tout simplement. Il faut que tu investisses tout en gardant à stabiliser le cadre macroéconomique. Kuko le cadre macroéconomique itari stabilisé nta muntu ashobora kuza ku investir azi yuko ibintu naranguye mu Bushinwa no munsi dollar iri ku 6,000 ejo zoja kurangura rigeze ku 7,000. Bica bimutera ubwoba kuko c'est pas stable, acha dozi ibiciro kwa shatse bica bija kugira influence kuri taux d'inflation. Nitwifuza rero yuko les financements tuza gushira muri économie ziza gutuma haba des déséquilibres. Il faut que tuzi maintenant. Iyo ni préoccupation ya mbere kuko tegezwa kugira la poursuite rigoureuse des réformes soutenues par nos partenaires au développement. Préoccupation ya kabiri nuko tutegerezwa ku maintenir ya cap ya croissance ya des chiffres. Il faut qu'on assine une croissance et soutenir ma dépense publique. Notamment en faveur de ma action et accompagner la diversification de l'économie. Il ne faut pas que nous soyons une économie fortement dominée par l'agriculture na ma service. Il faut que tu crées une croissance et crée de l'emploi.
kandi réduisent la pauvreté. La croissance ndashobora kuyiduza kubera naronse umwimbu uno munsi ikirere cyifashe neza ndaduza croissance mugabo umwaka uza bikaca byononekara bigahera. Mugabo la croissance tuvuga nga ni ya croissance mvuga ati imiliyardi y'amajana 3 nasize kuri chemin de fer zahaye abantu bangana gute ubuzi. Aniko ndatanga des cas pratiques kuko ubu avec chemin de fer l'avance yonyene dutanze kugira dutangura ibikorwa yaba imiliyardi yaba 200 millions de dollars. Il faut qu'au moins de créer autant d'emplois. Il faut yuko abafise des camions abafise ikibaza ku bénéficier. Amahera dushizemo mu ifumbire chaque année. Il faut ko tubona ko yazanye ibigori yakazana iki hanyuma tugashobora kugurisha tugashora hanze. Kuko ireduiza la pauvreté. Wa mwene gihugu yarimye yaronse ibyafungura yaronse na ya mafaranga dushira ku mufuko. Alors tegeza kugira une attention particulière rero il est accordé aux secteurs sociaux. Comme secteur du développement aux infrastructures, comme secteur productif. Ariyo moteur ya croissance ya économie wacu. Rero les allocations budgétaires pour l'exercice 26-27 turerekana dans 3 ans mugabo rero ubu rero muri no budget tuzozana mu misiza ngaha tuzoshimikira kuki amafaranga tugiye kuyashira mu biki. Nuko ya ma allocation rero aviza ku préserver d'abord les acquis aho tugeze. Nambu no munsi dufise taux de croissance iri kuri 29. Il faut que tu y maintiennes muga tuyimanure kandi. Si tuvuga no munsi ko déficit twayimanuye il faut pas yuko isuya kandi kuduga. Les acquis d'abord tube twazigise. Ama tukacha turaba yuko ça tient compte ya ma nouvelle orientation twako turavuga unyene. Ibyo byose tubishize hamwe na meje kuvuga l'analyse stratégique ya budget rero yari nous permet de dégager les parts du budget du fonctionnement dans le budget d'investissement. La fixation ya enveloppe rero yakozwe tugiye ku respecta 3 principes. Principe ya mbere ni principe ya croissance minimale. Croissance minimale mwabonye ko dufise moyenne ya 4%. Faut pas yuko duta yo targets. Principe ya kabiri c'est le respect de l'équilibre budgétaire. Par rapport à ma recette, je vais dépenser quoi? Exemple ngonda kutanga misi yose umupapa wese mbere yo kava mu nzu mu gitondo abanza kugurura karaba mahera arimo akavuga ati OK l'équilibre budgétaire ni iyi convaincre les besoins de base no muceri ni biharage na mamesa na makara no munyu ayo na besoin de base ku munsi sinavuga ivyo kwivuza ainsi de suite acha swira karabati kumugoroba ndakeneye gutera amahame n'abandi. Est-ce que ivyo mfise mu mfuko birampermeta kwicara mu bandi kumugoroba canke ndaza gutaha directement? OK, namba bimpermeta kuza kwicara n'abandi nza gufata royale canke nza gufata kabisho. Même niveau y'igihugu rero niko bimeze. L'équilibre budgétaire niko bimeze. Sinon utabikoze gucyo mu gitondo ni hamuza gushika ku kazi ugatangura gusaba abantu biturire. Donc ushaka kubaho au-delà y'amamanye y'umuntu. Rero no niveau y'igihugu rero l'équilibre budgétaire c'est très important. Hanyuma ukaba ufise rero des cibles à atteindre wihaye. Ko navuze ko nkeneye kugura umuceri n'ibiharage n'ibiki byose nkeneye ko abana baza gufungura neza kugira ku mugoroba baze kwiga neza ahama baze bamenye. Ko l'objectif si yo kugaburira abana tout simplement nuko biga neza bakagira icyo bavuyemo. N'igihugu c'est la même chose. Et là, tu vois, pour que tu fasses ya respect des cibles à atteindre. Ziri muri vision. Anda bikura mu bintu hejuru kugira nkabisha mu bintu bisanzwe. Kuko iyo tiko turavuga ngo croissance ya 2 chiffres tuzoduza ibi. Twumva umenga ni kintu kiri abstrait. Byose bivana n'ama decision tuba tufata. Ivyo rero biri inscrite rero mu ma documents stratégiques ari opende na vision n'ama politique n'ama stratégie sectorielle. Pourquoi il faut pas ko twandika ibitabo tubishire ngaho tout simplement tutazi ivyo twiyangajije ko muri pilier ya mbere yavuga ni engagement de l'État. Muri engagement de l'État ikintu cya mbere kirimo harimo indicateur ya leadership. Muri ya leadership
tel qu'il est défini, c'est la capacité d'un leader à mettre en œuvre ces réformes. Amareforme tuyavuga mbwa tuyashiraho abantu bacyabona yuko turiko turabesha abantu. Nico gituma mvuga ya document stratégique na document sectoriel. Rero au niveau central rero amafaranga twashizeyo angana guti. Anashaka ndahinsiste beaucoup plus kuko la réforme administrative twatanguje ya ma commune 42 au lieu de 119, il y a 5 provinces au lieu de 18. C'est pas ikintu twakoze kugira tugikore, il faut kiba kiboneka. La réforme administrative, il vise à la décentralisation. La décentralisation, il y a une phase zitatu. Icyo twakoze gushika uno munsi, c'est la décentralisation administrative. Aho mwabonye yuko mu ruzo uno munsi dufise tribunal de résidence muri zone. Ce qui n'était pas le cas. Mugabo uno munsi turayifise. Aho uno munsi twabonye ko tegezwa kugira état civil mu zone, ce qui n'était pas le cas hano hamwe hamwe. Vyakozwe administrativement. Est-ce que twabahaye rero uburyo bakoresha la décentralisation financière? Kuko nibo bazi ibyo bakeneye. Hama mu nyuma ibyo bikozwe neza, il faut ko bica bidwa la décentralisation politique. Hamwe umuntu azoba ari mu ruzo afata ingingo atarinze kubaza ministre wa justice Bujumbura. Urashaka uminumbero cyane kubera dafise autonomie, azi yuko amukeneye commission, azi ko amukeneye ko un service kanaka ategezwa kudependa du niveau central. Ivyo rero niveau central rero ndagarutseho nashaka gushika hazosigara ibikorwa do management gusa na suivi evaluation. Amafaranga azoba ari muri ministère au niveau central, il faut ko ara amafaranga agira ibintu vya management na suivi evaluation kuko sibo bameta en œuvre au niveau local. Aho rero mu kubaha ayo mafaranga tuca dutena compte des missions assignées au ministère n'ama institution selon les priorités du gouvernement. Ziri muri vision hamwe neyo no muri PND révisé. Au niveau sectoriel, tuca tumanuka tubaha amafaranga guti. Les répartitions des crédits rero ziri éclairées par la nécessité d'apporter les réponses aux urgences du secteur. Vous les réponses aux urgences du secteur, ndi muri santé. Ndazi yuko mfise des urgences zo gustabiliza abaganga par exemple. Ndazi yuko mfise ikibazo cyakorera uno munsi au niveau sectoriel. Ngiye muri régie des eaux, muri énergie, ndazi ko nkeneye amazi mu gisagara cya Bujumbura pour faire face ko icyo kibazo. Ndi muri éducation, ndazi ko nkeneye abigisha, ndazi ko nkeneye intebe z'abanyeshuri. Icyakabiri dukorera ko mu niveau sectoriel, c'est la prise en compte des actions prioritaires des ministères et institutions. La prise en compte ya ma action prioritaire ndiko turavuga. Au niveau ya gouvernement, twarumvikanye chaque ministère ibikorwa bidashobora kubura muri budget. Twabikoze mu ntumbero yo gufasha abagira cadrage macroéconomique nibagende gukorera mu biro. Baze bafite des orientations zavuye au niveau sectoriel kandi twumvikanye ko twese muri leta. Izo rero twaramaze kuzikorera ko barazivise. Ikindi rero dukoresha muri détermination des enveloppes ministérielles twakoreye kuno munsi ko twavuze yuko dukora sur 3 ans umwaka umwe twacha tujya mu madetail duciye muri budget nuko ubu rero twerekanya amafaranga chaque ministère izokoresha par grande masse de dépenses. Iyo mvuze les grandes masses ndavuga les dépenses du personnel angana guti, ndavuga les dépenses d'acquisition de biens et services, ndavuga les dépenses de transfert courant, ndavuga ati uno munsi narifise 500 milliards muri éducation. Muri ayo 500 milliards na yahe nzo transfera mu madese, na yahe nzo shwa gutanga mu madepe, kandi tukabahara la possibilité yo kuyakoresha hama na ma dépenses d'investissement rero pour cet exercice budgétaire en préparation. Donc d'une façon générale, tugiye rero kuraba les allocations, les dépenses du personnel qui revêt un caractère obligatoire kuko umushahara wamaze kuba c'est obligatoire. Tukacha turaba azongana gute amafaranga. Bure tuko turakora igikogwa ko turanka bijya bintu byo twasanga mu mabije y'imyaka iheze hariho ligne yaguma igaruka chaque année les mêmes montants. Abakora muri commission finance barabizi. Na effort nimwe yakogwa kugira tuze kuraba yuko amahera twashyize ku malinye budgetaire kubijyana n'imishahara avuye
n'ibyo dusanzwe dufise mu bakozi biwacu. Kenshi baje icyo kibazo baca batubwira ngo harabaye ama mobilité, mugabo gacu usanga rero iyo tuzanye ya raporo ngaha ugasanga ariyo ligne yagize 200% ya consommation muri salaire, iyindi nayo kiri kuri 0%. Ubu rero tuko turakora un travail conjoint avec tous les chargés des ressources humaines kugira dushoboye gushira abantu bose mu bibanza byabo. Iyo rero ikidupermeta kumenya l'impact budgétaire izova kuri mise en œuvre ya politique salariale équitable, kuko niyo kidupermeta guca dushira ko manale mu gihe abantu babaye kote neza mu ma institution à statut spéciaux ko murazi ko batararonka amahera no kubera donc bitaratungana. Ikindi ni ikintu cya évaluation ya politique pour les fonctionnaires et les agents civils de l'État, nibi vyo gutanga amahana na recrutement des fonctionnaires dans l'avancement administratif de carrière pour tous les fonctionnaires n'abaja bose, yaba mu abasivili yaba polisi n'ayandi twagiye turavuga. Hanyuma ni octroi progressif ya salaire net pour les retraités, kubitegeko ryagiyemo muri no biji hari twashyizemo amahera de façon forfaitaire, muga il faut que dukorera cette fois-ci ku mascenario ariyo kugira tumenye ngene bizogenda biduka. L'enveloppe rero tuzokoresha mu bijanye n'amasalaire pour l'exercice 26-27 dushaka gutegura nuko izova kuri 1173 milliards sur l'exercice en cours, ije kuri 1257 milliards en 2026-2027. Les dépenses d'acquisition des biens et services, cyako turakora na muri commission, birasaba yuko tugira ama effort, ni nacyo gituma twaje kugira dushoye kwakira vos avis. La recommandation nuko turaba ngene les biens et services tuzigabanya, kuzosanga turi muri atelier, turi muri réunion, turi mu kuzunguruka ainsi de suite. Il faut que tugira ibintu tuse ki atelier bishobora ko tubikorera ahantu kuko biri mu kazi ka misi yose. Il faut que tugabanya ibi byo kugura ama machine chaque année sans aucune considération. Il faut yuko umuntu aza kugura intebe yabanje kuraba izafise ko zikwiye cyangwa zidakwiye. Il faut ko umuntu agura ama imprimante yamaze kuraba ko izafise zidakwiye. L'exemple nariko ndatanga kare, abantu bose muri ministère ya finance bari bateguye kugura ama machine muri no biji, mugatubajije muri seni bafise imashini bakoresheje zicaye. On a annulé ibyo byose, seni iraduha imashini ko turi muri leta imwe. Yatanze imashini muri finance, itanga imashini muri primature. Or on avait prévu ça. Aha twogenda rero kuraba le patrimoine de l'État ho vyuzuye, usanga imashini zuzuye zimwe zaricaye, mugabo tuguma tugura misi yose. Nicyo twakuye muri commission tegerezo gukorerako, sino ngaha atwaye twabonye ko zitegerezwa kugabanuka de 2% des biens et services, tandis que les dépenses de transfert ziduge de 3%, ko twabonye ko tuzotegerezwa kugabanya amafaranga. Ubu turamaze gukora, turasabye ama PTBA yo mu makomune kuko la loi réorganisa l'administration communale na l'administration provinciale iravuga neza yuko ubu muri article 103 ya loi yorganisa les communes, iravuga yuko le budget des communes sera partie intégrante ya budget général de l'État. Muri budget tuzozana turerekana les fonds propres zizokora mu makomune n'amafaranga tuzomanukana. Les estimations ziratwereka yuko miliyari zirenga amajana ngahe zishobora kuzidecentraliza tukazitwara hariya kugira abantu bakora ibikorwa bidakeneye ko bajya au niveau central. Mugabo tegeza gushyiraho rero n'ingingo zerekana yuko ariko arakoreshwa neza kugira ndusange ivyo twashatse kwevita au niveau central bitasubiye kandi kukogwa au niveau communautaire. Myani majambo, il faut qu'on évite la décentralisation y'igiturire, kuko ari igihe dukreye ikintu twibaza ko dukoze ikintu cyiza ugasanga ugwije ibibazo. Nibi turiko turabona muri aya mastructure yagiye arashigwaho, dukura ibyahora bikora leta tukabiha abandi, ukaje usanga bibaye plus difficile gusumba uko leta yari bifise. Hanyuma concernant les dépenses d'investissement, ahandaza ko insista ko beaucoup plus ko twavuze ko turi muri logique ya financement ya économie, aho twifuza kuduza umwimbo. Les investissements rero, les allocations budgétaires zéro zizovaria selon les politiques des ministères à mettre en œuvre qui diffèrent d'un ministère à un autre. Muga tugatena compte des priorités du gouvernement au niveau ministériel, aho twagiye turafixa ivyo twita les activités phares. Muri ya nama navuze twagiranye n'umushikanganje wa mbere
n'abashikiranganje bose twagiye turumvikana les activités fa hama tukaraba lente connexion hagati yazo. Rero les dépenses d'investissement sur ressources intérieures zizoba do 1187 milliards en 2025-2026. Tuzoziduza kuri 1945 milliards sur 26-27. C'est une augmentation de 63%. Il faut que les investisseurs sur les ressources nationales ziduga de 63%. Ya mafaranga twatoje il faut que tuyakoresha mu kuduza les investissements. Ivyo rero tegezwa kuvera yuko ama activités yose dufise muri budget irimo ari réellement des activités d'investissement. Hanyuma zizobana ziduga gushika muri 2029 kuko turi muri logique ya émergence na développement. No kuma dépenses d'investissement financées sur les ressources extérieures nazo nyene selon ivyo turiko turakorerako zitegerezwa kuduga. Twafashe umwanya wo kuganira nabo muri commission kubijyanye ati iyi augmentation y'ama ressources extérieures mushira kwa amaso cyane niri en contradiction avec l'objectif d'ici à vision ivuga réduire progressivement la dépendance vis-à-vis de l'aide. Oya nibiri en contradiction ahubwo ni complémentaire kuko n'umuntu ushobora kuca umwikura kubwo nyene kandi budusipoza yuko ari aba partenaire au développement baratwakompanya mu byo turiko turakora nibaza kudufasha baratwakompanya nazo nyene zizoduga izo dépenses kugira twerekana iyi renforcement ya bio partenaire ibyo tumazemo iminsi turondera abagwiza tunga bo muri privé baza sous ya PPP canke baza na maide n'ibiki ivyo tubikora kubera iki kubera no munsi les partenaires classiques dufise notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement n'abandi kubera ico bita risque pays u Burundi bufise les investissements directs étrangers ni nkeyi cyane ziza hanyuma ni dufise accès ku ma fenêtre de financement iyo dufise kuno munsi n'amadon gusa n'amadon nayo n'ama préconcessionnaire usanga ari ibintu baguha baravye kuri PIB yiwawe kandi mu kubiguha babiguha baguharurira. Hariya ni mafenêtre rero twoshobora gusaba ko amadeni mugabo no munsi utari kuriwe. Rero ko no munsi dufise iyo contrainte reka turondere abandi bantu tuzakorana sous ya ma PPP canke dukorana aba diaspora baze ko investisse. Nico gituma mubona tugira twigoro twishi cyo kuja kurondera abandi bantu tugakorana muri PPP ko PPP twese twamaze gufata risk. Sur base ya maelema yose meje kuvuga rero na indicateur macroéconomique twabonye muri vision no mu biki byose tucha tugira kaliste kama activité tubona ko ari importante mugato tukacha tuyahuza ayo ma activité ahuye na pilier ya kangahe twabigize rero mu buryo butatu. Pilier ya mbere ya vision ni engagement de l'État ifise objectif zibiri no kurenforcer ibintu bya transparence kurenforcer l'administration n'ibiki byose. Pilier ya gatatu jani ibintu bya équité sociale c'est le développement du capital humain ivyo kwigisha abana kubavuza abarotrete kubafata neza kubaha uburaro bwiza. Aha rero la liste y'ivyo twafashe icambere digitalisation de l'état civil na production ya carte d'identité biométrique. Ati kubera iki mwatangure ku ico kintu sans la maîtrise de la démographie nta kimwe twoshobora gukora. Uno munsi hageze yuko duplanifia le nombre de vaccins des enfants de moins de 5 ans tuza gushira mu makomine usanga kenshi tudafise ibiharo dukorera ko bimeze neza. Ko twakoze recensement en 2024 tuca dukira des projections. Si les hypothèses zitameze neza les projections ziba zimeze neza. Muga dufise carte d'identité biométrique ni état civil imeze neza bizodupermeta kumenya les moins de 5 ans biyongereye ko par rapport au mwaka weze bangana gute. Hageze ko planifia les vaccins bica byoroha cyanda babageze kuja kwishura la même chose. Aho ndiko ndavuga muri engagement de l'État ko c'est l'amélioration des capacités institutionnelles ni objectif ya kabiri ya vision. Nico gituma twamanuye hariya hasi état civil muri zone kuko muri zone bafise ibitabo bine bafise igitabo cy'ama naissance bafise cy'ama mariage cy'ama décès n'ikindi cya autre. Mu kubaka amazone c'était ça la logique. Kubera ko no munsi twifuza yuko amazone yose abafise amatara ni kugira duherekeze ivya état civil. Mugabo bica biducikira ikintu kidupermeta kugira planification nziza bidupermeta kumenya
abasirikare bakenewe aho hantu, bidupermeta kumenya aba étranger bari ngaho, bidupermeta bise avantage nyinshi cyane. Tugiye mu by'ifumbire tuja tumenya uri ko rasaba ifumbire ariko arayisaba.